Twebwe aha muri komine y'Amabayi harabaye ikintu twovuga ko ari isanganya mu gihe abenegihugu bari basanzwe tukagaruka ku mvura yaguye ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023. hanyuma harabomoka amazu ashika ku mazu indwi, haratwagwa impene zibiri zirapfa, harakomereka n'umuntu. Iyo mvura rero yarononye n'ingo zimwe twita clôture mu gifaransa zitatu z'abenegihugu. Turasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mukurikirana Mabayi Media TV, tubipfuriza amahoro y'Imana kuri mwese. Uyu munsi igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023, Musitanteri wa Komine Mabayi aherekejwe n'abatwara ikambi z'igisirikare, y'igipolisi, abakora mu igendereza, bose bakorera ngaha muri komine ya Mabayi, bari kumwe na chef de zone ya Butahana, abakuru b'imitumba Rutore na Gafumbegeti, hamwe n'abandi bene gihugu bishikiye ku miryango ibiri yabuze ababo biciwe mu ishamba. Abo nabo akaba ari Burindwi Anise hamwe na Habimana Mauridi, bose bo ku mutumba wa Rutorero agacimbiri Ngara. Yanagize n'ico avuga ku vyerekeye imvura igize Imisi yagisibije ngaha muri komine ya Mabayi. Kurikirana rero ikiganiro twashoboye gukorana na Musitanteri wa Komine Mabayi. Murakoze cyane nshuti namwe bagenzi ba Mabayi Media TV, reka dusubiye kubaramutsa tubipfuriza ibihe byiza. Ego nkuko mutubona ngaha turi kumwe na nyakubahwa Musitanteri wa Komine ya Mabayi, ariko imbere ya byose reka tubanze tumuramutse. Turabaramukije nyakubahwa. Nanje ndabaramukije. Ego byokunda ko mubwira bakora kurikira Mabayi Media TV akazina kanyu. Ego nitwa Ndahabonyimana Nikodemu, nkabandi Musitanteri wa Komine y'Amabayi. Ego nyakubahwa Musitanteri wa Komine y'Amabayi, twababonye n'umugwi munini, tubona muri ko muraduga imisozi muduga mumanuka, mbega byokunda ko mutubwira ahantu mwari muvuye. Murakoze cyane. Twebwe aha muri komine y'Amabayi harabaye ikintu twovuga ko ari isanganya mu gihe abenegihugu bari basanzwe mu kibira bita Parc National de la Kibira. Abo benegihugu abasirikare barabatumye mu gihugu, mugabo ariko barasubira inyuma kubera iyo position y'abasirikare y'abarundi aho iri ni kuri bigu Burundi, hakurya hariyo iyindi position y'u Rwanda. Abasirikare b'u Rwanda nkuko babitubwiye bibajije ko zoba ari inkozi z'ikibi kubera abo benegihugu bo batari bazi ko abasirikare bacu babatumye, hanyuma baca barabarasa. Bari abenegihugu batatu, hacapamwo babiri. Ku munsi wa mbere rero harabaye amaziko yabo, nkuko rero iwacu muri komine y'Amabayi bimeze. Iyo habaye amaziko haraba kugandara, akagandara rero ikigandaro kikaba kizohereje ku munsi wa mbere. Twabonye rero yuko icyo kigandaro batogiheza tutabagarukiyeko, niyo mpamvu mwabonye rero naciye ntumira abarongoye amakambi ya gisirikare akorera ino muri komine y'Amabayi uko ari abiri, n'utwara igipolisi hano muri komine yacu, n'ujejwe igendereza muri komine yacu, na chef de zone na nkuru mutumba, n'abandi benegihugu baca baraduherekeza hariya. Hari mu ntumbero yo kubashikako mu mugenzo w'ikirundi, nkuko abandi benegihugu bagumye babashikako, natwe byabaye ngombwa yuko dutereza inshuti n'abagenzi kugira ngo tubashikeko. Ariko kandi n'ubwa mbere komine yari yatereye cyane mu gukoresha amasandugu y'abo bantu babiri, aho byatwaye 160, kandi n'agatobe banyweye k'300. Komine nayo nyene niyo yaciye igafata mu mino. Ego murakoze cyane, turumva ko ari ibintu bibabaje kandi binateye ubwoba. Mbega ko dusanzwe tubona abenegihugu bo ngaha muri komine y'Amabayi bakunda kujanira abasirikare bari mu kibira ifungurwa, ubwo ntibazova bagira ubwoba bwo kuza barazijana? Hariho akajambo mwoshobora kubabwira ku buryo batotuma bagira ubwoba bwo kuza barajana ifungurwa mu kibira? Ubwa mbere hoho abenegihugu iyo bari bagenda mu kibira, ko rero kibira kirimo ubwa mbere abasirikare ba leta, harashobora kubayo n'izindi nkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho. Nico gituma keshi na keshi iyo abenegihugu batwaje abasirikare ibyo kurya, keshi na keshi abasirikare bamwe baje imbere, abandi bakaje hagati, abandi bakaje inyuma, kandi bagenda cyane abasirikare b'u Burundi bazwi.
bagashikaho mu kibira bakongera bakabaherekeza. Uwo munsi rero twovuga ko ari nk'isanganya ryabaye kuko abo benegihugu barabatumye n'amatelefone basharije tugenda mwadutore mu gihugu ku Ngarama muce muyatuzanira mugabo habaye ukwihenda ku bandi basirikare b'igihugu kibanyi cy'u Rwanda baca bibaza ko ari inkozi y'ikibi baca barabarasa kubera babona ko ari abasivili. Ni isanganya ryabaye rero ariko nitwovuga yuko abenegihugu batazosubira kugemura abasirikare. Ico cy'ubwoba mwavuze twarigeze kumva bakivuga no gituma twatanze intumbero yuko iyo bagemuye abasirikare haba abasirikare bagendera imbere bagendera hagati n'abagendera inyuma kandi babishikanyeyo bagaca bongera bakagirene bakabaherekeza. Murakoze cyane ariko kandi nyakubahwa musitanteri wa komine ya Mabayi dushushe nk'abava kuri ico cyabaye cy'urupfu tukagaruka ku mvura yaguye ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 ni imvura yashoboye konona ibintu bitari bike ngaha muri komine ya Mabayi. Abene gihugu benshi ubu ariho amazu yabomotse bavuye ku muzurire w'inzuzi nyinshi ziri ngaha mu gisagara ca Mabayi. Riho bariko baribaza bati mbega ibintu byo bari biki byo babiva kuki. Ni kibazo kigoye kwishura ariko natwe dushimye kukibabaza mbega mugerageje kuraba yizura ry'inzuzi mubona byo bariko birava kuki. Nibyo ku munsi wa kane igenekerezo rya 18 ku kwezi nyene haraguye imvura nyinshi cyane mu masaha 9 yari imvura nyinshi yaguye umwanya muto nk'ikiringo k'isaha mugabo iyo mvura ikaba yarononye ibintu byinshi cyane ariko bavuga yuko yashoboye kuhomora ibiraro 13 hari mu kiraro kinini giduhuza na komine Mugina n'ibindi biraro 12 byo hagati muri komine kandi byafasha mu migenderanire y'abene gihugu y'abanyeshuri baja ku ishuri. Hanyuma harabomoka amazu ashika ku mazu 7 haratwagwa impene 2 zirapfa harakomereka n'umuntu. Iyo mvura rero yarononye n'ingo zimwe twita clôture mu gifaransa 3 z'abene gihugu. Iyo mvura rero abene gihugu bariko bavuga ati mbega ko twace tubona inzuzi zuzuye byavuye kuki. Icyo byavuye ko nuko hari hasanzwe hariko hagwa imvura nyinshi cyane ariko hagwa imvura nyinshi cyane hanyuma imisozi ihanamiye ngaha mu cya Nyamagana. Iyo misozi ikaba yari imaze gusoma amazi menshi cyane kubera imvura yaguma igwa urutavanako. No kuvuga rero haguye imvura ntiyanyengetera mu musozi imvura iciratemba nicyo gituma rero inzuzi zaciye zuzura ibiraro byose biratwagwa ukuntu rutari tubimenyereye. Tubamenyeshe yuko hariho nibihomoka bito byace bihomoka ruguru cyane bigaca biza nabyo gusongera isibe. Nicyo byavuye ko kandi murabona no kwara rya kaburimbi hariyongeye ibihomoka byinshi cyane. Ibyo byavuye yuko isi yari imaze gusoma ntago byavuye yuko ruguru abene gihugu baba baraci ibiti byinshi cyangwa baba baraharimye icyese tubyavuye ko twarabigenzuye neza ejo ku munsi wa gatandatu dusanga sibyo. Murakoze cyane mbega muravuze ko hari imiryango indwi yashoboye kubura amazu yabo hari cyo mutegekanya nka komine kuri iyo miryango. Hariho urwego dufise plateforme communale. Urwo rwego ni urwego rujejwe kuraba ibyononekaye rugatanga raporo ku rwego rw'intara naho bagatanga raporo ku rwego rw'igihugu cyane yuko aho ngaho hogigwa icyokorwa. Cyane turabona yuko harimo umuntu w'umupfakazi yari asanga afise n'abana 2 bagendana ubumuga tukabona yuko bimugoye cyane. Uwo rero tukabona yuko ababaye cyane kandi wewe adashobora no gusanura inzu. Twibaza yuko nabo bandi badasigaye inyuma mugabo twibaza yuko tuzogerageza cyane uwo turabe yuko hoboneka imfashanyo musahiriza. Yego musitanteri wa komine ya Mabayi reka tubakengurukire cyane ariko nimba hari abo motera kamo unashobora gutera kamo imbere yo kubasezera. Ego turafise abo dutera kamo kuko iyi mvura sibwo bwa mbere igwa murazi n'ubuheruka yaraguye ironona imigende 3 y'amazi Nyarukore Nyamagana na Cankanama. Abo dutera ubukamo bwa mbere rero nabo mu gisata kijejwe amazi ahamere twobatera kamo yuko naho twebwe twasanasanye twobatera kamo yuko boduha ibikoresho cyane amatwiyo n'amagabiyo n'amasima kugira dukingire iyo migende tuyikingire ntizosubire kuziragirene irabomagurika. Abandi dutera kamo nabo mu gisata kijejwe iby'amabarabara agence routière du Burundi tubatera kamo yuko boza kudufasha cyane kwibihomoka bakazana amabeni n'amamashine bagakura ibihomoka binini twe tutokwibona mwibarabara kugira nakwe dufashe dusubiza amazi mu mifurege kuko atari uko bigenze
uca usanga ibarabara riguma rishimukana cane cane ahitwa ku Ruronge. Aha rero twobamenyesha yuko hariho igihomboka gikomeye cane kiri ahantu hitwa ku Manyama gishobora kuzibira ibarabara umwanya n'umwanya ku buryo abenegihugu ba komine Mabayi batokwitura ku mugwa mukuru w'intara canke ku mugwa mukuru w'igihugu w'ubutunzi. Tugasaba rero icyo kigo ko cyo kikabidufashamwo. Ikindi tubasaba icyo kiraro gihuza Mabayi na Mugina ikomine ntizokibona. Tubasaba yuko iyo kiraro boza kukitwubakira. Kubijanye n'ivyo biraro bindi byabomotse byo hagati mu gihugu, ibyo twobyibona mugabo tubasaba yuko boduha naho nyene boturosa amagabiyo. Abandi dutera kamo rero naho mushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi turabasaba yuko basanga bafise ibitara birimwe ibiti binini ko boduha imigogo yozodufasha gutarura ibyo biraro. Murakoze cyane Musitanteri wa komine ya Mabayi, reka tubashimiye cyane kuri aka kamashoye kuduhereza. Nanyi murakoze cyane. Namwe bwe bakunzi ba Mabayi Media TV turabashimiye cyane kukungene muguma mudukurikirana ahasigaye na mu bindi biganiro murakoze cyane.